kuronka abaganga bakwiriye no gukoresha neza abaganga dufise. Mbega abaganga barakwiriye, mbega abaganga ntibakwiriye, icyo kibazo kiragoye gutorera inyishu, ariko je ndi mubemeza yuko batarakwira, naho usanga hari abaganga basaba akazi muri leta ntibakaronke. Ibyo birahari. Amavuriro n'abajejwe amagara y'abantu ntivyongerekanye ku rugero rumwe n'abakenyezi bayitura kubera ingingo yo kwibaruka ku buntu. Nizahe ngingo dufate nka zitanu uzofata kugira ico kibazo gitoregwa inyishu? Mama kajewe, ubwa mbere kubyerekeye abakenyezi bibaruka ku buntu ku bwinshi bakabura aho bibarukira cyangwa bakabura ukugene bibaruka, bisigura yuko dupfisha abana benshi mu kiringo cyo kwibaruka navyo nyene. Usanzwe dukeneye abaganga benshi n'ibigo byo kuvura byinshi kuruta, kuko ngaha usanga umugambwe umwe ayiyokipa abantu barenga ibihumbi. None kugira ngo tubivemwo twobigenza gute? Ngaha mu Burundi haracakenewe yuko twongera amavuriro, ivyo ntawo biharana gatoya. Ndibaza yuko intumbero nyamukuru muri iki gihe nuko ibitaro ubusanzwe birahari muri province, buri province irafise ibitaro, hariho n'ama province usanga afise ibitaro bibiri bitatu, ariko vyiza nuko twogira nk'ibitaro bikomeye kuri buri commune. Niyo ntumbero twe tuzofata kugira ngo habe ibitaro bikomeye muri buri commune, ariko ibitaro sinzu gusa, ibitaro ni n'ibikoresho. Muri iki gihe ubuganga bw'ubusi cyo kimwe n'ubuganga bwa kera, n'ubuganga bujana n'ubuhinga mu rwego rwa tekinike, kuko hariho ibiharuro bimwe bimwe by'ubuzima kugira ngo bironke ukenera amamashini. Ayo mamashini rero henshi ngaha mu Burundi usanga ataya hari. Imvo ni nyinshi, hariho ubukene n'ivyo, ariko hariho n'ingendo yo gushaka imfashanyo idateye imbere cyane. Je ndabivuga ndabizi kuko hariho ibitaro byinshi byo hanze usanga vyariyemeje kandi binashaka kuza gutera inkunga, guterera ibitaro vyino. Muhora mubibona rimwe na rimwe hariya kwa Rojanti n'ahandi n'ibindi bitaro ngaha hepfo, niba ari semuseka quelque chose comme ça, uhora usanga hariho abanyamahanga baje gufasha. Burya nibi bitaro vya leta hariho ibitaro byinshi byo hanze wamusanga bishaka kuza. Je ndabivuga ndabizi kuko hariho abigeze kubigira. Iwo muti rero urakenewe yuko dushobora gushaka ibikoresho muri ivyo bitaro byose tuzoba twashinze. Ica kabiri, iyindi ngendo ya kabiri niyo kuronka abaganga bakwiriye no gukoresha neza abaganga dufise. Mbega abaganga barakwiriye, mbega abaganga ntibakwiriye, icyo kibazo kiragoye gutorera inyishu, ariko je ndi mubemeza yuko batarakwira, naho usanga hari abaganga basaba akazi muri leta ntibakaronke. Ibyo birahari, biterwa nuko badafise budget ikwiriye, ntibashake guha akazi abantu benshi badashobora kuriha. Ugasanga rero hari abaganga baraho bakora ibikorwa by'ubusa, abandi bakaja hanze. Ariko turashobora gufata ingingo yo gukoresha abo dufise deja neza. Uti ni hehe? Hariho abaganga bakora mu ibikorwa bya administration, barahari benshi kandi bigiye kuvura. Ugasanga yirigwa mu mpapuro hakuvura, niba bareke baze kuvura, kuko mu by'ubuganga hariho ayandi mashure biga ajejwe administration yo
kwa muganga. Bene abo rero nibagende bakora ko kazi, ariko abo bandi baganga bavure. Aho ntitwobura abo twunguka, hiyongereye nuko abo baganga bashobora gufasha. Iyindi ntumbero ya gatatu nkuko nakubwiye no gushaka intererano zivuye hanze. Ibyo birashoboka, ni ntumbero tugomba gufata kandi igomba kudufasha. Iyindi ntumbero nibaza tugomba gufata no kuraba ngaha mu Burundi turafise ibintu by'imiti byinshi cyane. Ico gisata ntigikurikiranwa cyane. Muri ibi bihe hamaze igihe haba ibintu bya coronavirus, mwarumvise yuko hariho muri Afrika abantu batubwira imiti nyinshi, hariho n'abarundi bagiye batubwira imiti ngo dushobora gufata, ariko nta kigo gihari ushobora kuvuga uti baritayeho ico gikorwa. Turakenerera abantu bitaho bene ico gikorwa na n'ikigo kigomba kubandanya gihiga bene iyo miti yiwacu tukayifatirako kugira ngo natwe dushobore kuyikorako rimwe na rimwe. Ndazi ko bigoye kugira ngo imiti mwimwe ishobore kwemegwa n'amashirahamwe mpuzamakungu araba ibi by'ubuganga, ariko muri Afrika ntituzoshobora kubigerako turatanguye kwinanata ngo twihagarareko turabe ukuntu natwebwe dushobora gukora imiti imeze neza ifise ingaruka mbi nke ishoboka. Kuko nabo nyene imiti bakora urasoma ku ma prospective uzosanga hari ahantu bavuga ati imiti iratera ibi nibi natwebwe izotera ibi nibi ariko ituvure yangwa ikomeye. Sibyo none tubikomeze kuri iyo ntumbero. Ndibaza yuko ico gihe tushobora kuzotora inyishu zerekeye n'ico kibazo cabo bakenyezi babura ababavura kubera yuko ibitarari bike n'ibintu nk'ibyo. Niyo nyishu ushobora gutanga kuri iyo ntumbero.